Chuti bakoze ganiro vingino bica kuri Indundi TV reka ndabaramutse nongere kandi ndabayikaze bivanye naho muhereye muri kano kanya nkuko mubizi rero Indundi TV tudasubira kubanza bazana makuru ashushe nkino cyane cyane ku bakinyi b'abarundi bakina hano wacu ndetse no hanze y'igihugu abarerezi abakinyi bakera bamwe twita aba legend n'abandi batandukanye makuru tubafitiye ni cyclisme ni amakuru rero yo gusiganwa n'amakinga ku ruhande rw'abagore aho Burundi bugiye kwakira ihigano ryo gusiganwa n'amakinga ku ruhande rw'abagore n'igigoro cy'u Burundi cyatewe iteka kugira kizokwakire iryo higano ryo gusiganwa ku makinga ku ruhande rw'abigeme ku ncuro igira kabiri Tour Cycliste Féminin International di Burundi kuri wa kane rero igenekerezo rya 20 gitugutu isaha zine zo mu gitondo kuri Marta Hotel niho usanzwe arongoye ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa n'amakinga mu Burundi Arnaud Patrick Igyumugabo aramutse akoranya abandisi n'abamensha makuru mu ntumbero yo kubasigurira ingene bagiye gutegura ihigano ryo gusiganwa ku makinga agyabigeme. Arnaud rero Igyumugabo yasubiye kandi avuga yuko ivyo bikorwa bizoba bitewe iteka ku rwego rukuru rw'igihugu n'abarongoye igihugu ko babibasavye ko bobatera iteka. Ikindi kintu kiza kuba gikomeye mu byo ashikirije akaba yavuze yuko urwego rwa Afrika utwara Confederation Africaine de Cyclisme akongera akaba n'icegera ca Union Cycliste International nawe nyene azoba yateye iteka iryo higanwa. Reka tumubirize Arnaud ndetse akanavuga yuko iryo higanwa rizotangura ku munsi wa mbere ngerekezo bwa 2024 muri ku kwezi gwa gitugutu umwaka wa 2022 tumwumvirize Arnaud Patrick Igyumugabo. Ndingaha serukira Fédération Burundaise de Cyclisme nashaka kuba présenter deuxième édition ya Tour International Cycliste Féminin ni gikorwa Fédération Burundaise de Cyclisme yatanguje muri kino gihugu cyacu kugira kize cyame kibaho kironsa bagishigikira kugira ibe marque mu Burundi cyabaye mu ntumbero kugira Burundi butanga intererano ku mugabane wa Afrika kubijanye na cyclisme kubera nta yindi tour isanzwe hari iri exclusivement féminin ni mu Burundi gusiri. Ubu rero kuno mwaka tugira tugire igice ca deuxième édition igice ca kabiri igice cya kabiri ku bihugu byari byitavye mu mwaka uheze byari ivyo muri aka karere kacu tugitangura harimo Kenya harimo Tanzania harimo RDC hakabamo na Kenya kuri no mwaka rero hazokongera ko ibindi bihugu byo kundi mugabane byo muri Afrika Côte d'Ivoire na Benin na Egypte. Donc nukuvuga ko uyu mwaka tuzoba turi ibihugu 8 tukaba dufise ama equipe azohiganwa 10. Ama equipe azohiganwa 10 rumba nukuvuga ama equipe ni 9 ko mu Burundi tuzopresenta kubera ari pays hôte tuzotanga equipe zibiri chaque equipe kabigizwe n'abakinyi 5 nukuvuga ko tuzoba turiko turahiganishwa bose hamwe aba athlete international 45. Mugabo bazoba bafise ama delegation y'abaherekeje tuzotangura kubakira itariki 22 niho amadelegation zotangura gushika hanyuma ivyo bikorwa bizoba bitewe iteka ku rwego rukuru rw'igihugu n'abarongoye igihugu twarabibasabye ko dutera iteka hama ku rwego rwa Afrika utwara Confédération Africaine de Cyclisme Dr Wagiazam niho azobari niwe akongera akabana vice president wa Union Cycliste International azoza kuvyirabira kugira turabe yuko mu mwaka uza twoshobora gupasa kuri calendrier ya Union Cycliste International. Hanyuma uko bitegekanijwe rero abantu ze bazoshika noze equipe bazoshika bazotangura kwakira kwa gatandatu ni hama delegation azoshika itariki 22 z'ukwezi kw'icumi. Kuwa Mungu tuzogira réunion technique kugira tubapresenter le circuit tubabwire ningene bizogenda vyose. Hanyuma ku munsi wo kuwa mbere niho ihiganwa nyezina rizoba ritangwe ko tuzohera kuri criterium y'Ibujumbura. Ibujumbura dufise circuit bazogira y'ibirometero 50 iyo ikazoba le 24 hama itariki 25 tuzatugenda duhere Imwaro Inyakararo tugende gushika basigano gushika Gitega ibirometero 39 hama ku munsi wa gatatu tuzohera mu Ruyigi
tuje mu Cankuzo ni ibirometero 65 52 hama ku munsi wa kane tariki 27 tuzova mu Cankuzo dushike Muyinga ivyo navyo ni ibirometero 64 hanyuma ku munsi wa gatanu tuce tugira ibirometero 66 tuve Ingozi tuje mu Kayanza tugaruka Ingozi hama ku munsi wa nyuma tuce duhereza kuri etape y'ukuva Ingozi arrive final izobera Igitega aho hazoba ari ku itariki 29 cyo tumanuka kugira ama delegation azoca asubira inyuma itariki 30 ndashaka kubamenyesha yuko biramutse bigenze neza iri higano ryashirika bakonkira ko turafise abantu international bazoza pouvoir notre niveau d'organisation nibaza ko mu mwaka uza tuzadupasa kuri calendrier ya UCI calendrier UCI no kuvuga ko ndabibasigurire neza uri kuri calendrier ya UCI no kuvuga ko épreuve yawe bayabaye reconnu ku buryo si usigara utumira baza nibo ahubwo biyandikisha bagasaba ko boza kubera abari tour ituma baronka amanota tukizere ko hazoza benshi cyane mu Burundi kuko nta yindi tour isanzwe iha abapasoni ku mugabane wa Afrika nta yindi tour nimi hari donc ibaha amanota kugira bashire kugira ama competition international hamari ivyo bikorwa byose murazi yuko atawo byishoboza wenyene nagira nshimire turafise abantu badufasha kugira ivyo bikorwa bikunde no shimira cyane leta y'u Burundi kuko niyo mu bisanzwe igikorwa igifashe mu minwe à travers ama ministère nk'ubu tuko hariho ministère ya EAC dusanzwe dukukira ni FCLRID hakaba ministère de l'intérieur hakaba ministère ya relations extérieures ministère de la santé abo bose na ministère dukorera hamwe kugira tureke ico gikorwa cyo kenda neza hanyuma hariho rero no mu rwego rwa sport tuko turakorana kandi na comité national olympique kugira bigende neza hama hariho n'aba partenaires privés hari habo twaranditse kugira badufashe hari abamaze kubikora hariho abo turindiriye mugabo pour le moment igikorwa kiratunganije aba privé bamaze kudufasha abo tumugabo bwamaze gushika hariho nki Bankobu hariho Horizon Imprimerie hariho Société de Construction Aménagement et Décor Toscade hariho ODEB hariho CH Event hariho Canapris hariho Assurance Egic hariho Aquavi na Onatel abo no banibagiye umuntu yoraba akagira donc tuzogenda turakomunika uko bazoza barashika kugira tugire bose tuzogerageza bose bamenyekane abo badufasha ico gikorwa hame kindi naco abakinyi bose aba hoteli zo twakira ibujumbura aho bazoshikira zo bahari secretariat ya tour ni muri Hotel Susedinil niho tuzokora niho hazo bari secretariat ya deuxième édition ya Tour International Cyclisme Féminin. No Patrick igihe umugabo yatubwiye kandi ingorane bagiye bahura nazo mwihiganwa riheruka ndetse akana bizeza yuko muri uno mwaka akumbure twatunenge azodukosora katumumvirize ahama duce tugaruka. Ndabwire yuko nta kintu kiga kiburi ingorane zirahaba mugabe ico nabamenyesha nuko uko twakoze mu mwaka uheze siko tuzokora la prévenir que n'amape azo participa ubu haje ayandi menshi kuruta yari hari la fois passé hariho rero nivyo twakoze ingorane twagize l'année passée nibaza ko ubu zitazoba nk'ubuye tucorganiza ubwa mbere twe dufise ama difficulté kubera twari tumenyereye ko organiza iby'abagabo gusa tuorganiza iby'abagore hari nk'ibintu bya logistique abagore bakeneye tutari twashoboye gutunganya neza muri edition iheruka ariko ubu bitazoba intambara nk'ibintu nk'ivyo nyene mugabo byinshi ubuye twarize biheruka sivuze ko atangora tuzogira muganizo tuzogira utuzozamirira l'année prochaine. Reka rero ndabashimire mwese mwashoboye kudukwikira muri benshi ndetse nkabonyeraho nakayako kubifuriza umunsi mwiza mubandanye mu kwikana ibiganiro bica kuri Induni TV. Hasta la vista.